Uno musi hazindutse hari inkuru idasanzwe ivuga yuko amahera simbizi yakoyemwo umukobwa w'abandi agiye guta umukobwa w'abandi mu kaga. Amahera yakoyemwo n'amafaranga y'abandi bantu. Ivuga yuko hari umuntu yaguhaye ivyunguka bishika ku bihumbi 2,500 $2 kugira ngo mukorane umugambi. Mugabo ntiwakora ivyo mwasezeranye. None uno musi ayo mafaranga niyo wacuja kurongoramo ntiyari myinkwano niyabayemo ivyo bindi baje nta muryango mfise. Okay, umviriza mwe no waje nuko nyene urumva ivy'inkwano ari banga. Urumva inka nakoye zatanze umuryango. Twebwe mu miryango iwacu nta muntu yiko d'abord umva nka d'abord wabivuze Sineri. Sineri nirafite ingorane kwa ni naramwansi niyo ngorane gusa nirafise maze kubivuga inshuro nyinshi neri ntako atagize. Niyo mpamvu arega ni umugore wanje arajago nga umugore wanje ngo ni kimuga ngo ndanuka ngo ya none kurumvise ngo Fizo ngo baramuha financement ya paeje. Fizo bisinyaginga Fizo bisinyaginga ni jene na Fizo ngo niri nati bamuhaye ngo financement ya paeje. Ariko niri natashani moto nati numu 80 numva oya ngo mtamu 80 nati na 30 ashikana bari 30 80 no musafise imyaka 30 hayi rero niri nati urumva kubera yavyaye rimwe azogera mayibe kandi yo ndumwe yimana nambara amezi 3 nambara 2 ni nati ntiyavyaye nayo gusa zo kwiyongera gusa kuri yo 45 kamva ni nk'inco gusa nkazinga mugabo ashigaza imyaka ingahaje muri none amakuru abantu nawe bari bafise ko yigeze gutwanda yavyaye yaratwaye inda ija matrompe ga niri nati none hage matrompe ndayi umugore yaje kumbwira yuko Isake idahari ko nayiriye kuri pedote ine umugore yitwa Ines ati nukuri ko Imana Isake kabatayo je no kwarura singenda nguma. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni Magic Channel TV. Ndaguhikaze wewe wese urikure kwikina ino channel yacu. Aho uri hose, uri mu Burundi, uri mu Rwanda, uri muri Tanzania, muri Congo, uri muri Europe canke muri Canada ndetse n'ahandi Australia hagiye hatandukanye. Ndaguhikaze rero. No munsi ndi kumwe n'umuntu adasanzwe yitwa Simbizi wa Semavumba, yitwa Maniragaba Idris. Yakoze ibintu vyiza hamwe n'uwundi mwigeme araza kutubwira izina ryiwe. Hama tuganire n'ibindi bigiye bitandukanye kuvyara bibaye hari amansorite menshi yabaye hari ibintu byinshi byagiye bibaye mu rubanza rwiwe ndetse n'inyuma y'urubanza rwiwe. Karibu sana mzee. Asante sana. Félicitations d'abord. Merci. Warauteye intambwe mu vyabani y'abajene benshi ndetse n'abandi bitandukanye. Genda mu jeune. Magaye bujene ndiko ndaburangiza. Uko usezera neza. Gaje iminsi imyaka mike kwera ubujene ndabuba. Uyu ubujene no buva mu ufite 35. Kandi aburi imyaka mike ya mu 35. 35 hari abamaze kuburengana mbwa bacita abajene. Hari ababingwa. None bara nkijya dufate nkijya paeje. Paeje ni nyoku guha financement abajene. Kazakora none kurumvise ngo Fizo ngo baramuha financement ya paeje. Fizo bisinyaginga Fizo bisinyaginga ni jene na Fizo ngo niri nati bamuhaye ngo financement ya paeje. Ariko niri natashani moto ni nati numu 80 numva oya ngo mtamu 80 ni nati na 30 ashikana bari 30 80 no musafise imyaka 30 hagazoja muri menopause yaka menopause sigaje imyaka 2 oya kubera yigeze gutwara inda rimwe hariho amezi yagize arashaka kwiyongera umwaka ashaka kuja muri menopause ya 46 ans. Ega menopause ega buri muntu wese afise incuro umuntu aja muri menopause bivaye n'incuro yagiye mu butinyanka namba ni incuro majana 3 ndibuka incuro barabiharura ni incuro hari incuro uja mu butinyanka dufate ngo wagiyeyo watabiye kuja mu butinyanka a 12 ans. Hagimamo baharura ati umuntu aja muri menopause akwije imyaka 45. Yeah. Sibyo.
ucuharura buri kwezi buri kwezi yeah ukwezi kugizwe n'amezi angahe 12 ukwezi kugizwe ni umwaka ugizwe n'amezi 12 kugizwe n'amezi 12 n'amezi 12 umva amezi 12 yose umva ni aja mu butinyanka inshuro 12 ku mwaka yeah sivyo ucuharura dufate nk'ubu yagiye a 12 ans impamvu bagira 45 ans ucuharura 45 ans va ni 12 24 umva abari 44 urashobora guharura gushika ucubona umwaka bahera kucubona igitigiri c'incuro umuntu aja mu butinyanka ni incuro umva urashobora guhera kuri 45 ukagenda uharura 12 umwaka rero uza kugwakwa namba ari 10 ninga namba ari 10 ninga ucuharura izo ncuro yagiye mu butinyanka zo bahuye umva dufate ku mwaka ni 12 fois ni 12 fois umva atwaye inda umva araza kumara andi amezi nkanga amezi 9 atabutinyanka rimwe umva rero izo ncuro utagiyemo zizogaruka hayi rero nari naturumva kubera yavyaye rimwe azogera amahirwe kandi yo ndumenga yimana namba ari amezi 3 namba ari 2 ni nati ntiyavyaye nayo gusa zo kwiyongera gusa kuri yo 45 kamva ni nk'incuro gusa nkazinga mugabo ashigaza imyaka ingahaje muri none amakuru abantu nawe bari bafise ko yigeze gutwanda yavyaye yaratwaye inda ija matrompe neri nati none bihage matrompe ndayo yego byo umuntu kunguvumva ibintu byo guhonja izi ati nanje nkeneye kumva ibyo ngene bimera ama usanga yatwaye inda yaravyumva kandi yari yashaka kubikora mva yari rumva yaravyumva yuko ati ibintu biko kubera urya nta muntu amwikoza hama yaravyumva arafise umuzungu bari kumwe afise umuzungu bari kumwe kandi vima ari fier yiwe muze muramwinjirira yaritekanye sawa aro kandi tumuramutsa kandi nabonye nahari oya ndiko ibi niho ndakubwira ibyo uvuga sivyo nta muntu umwe yomwikozanira ntibibaho mana cyabaye umukobwa afise imigambi afise amaprojet menshi none uworeka kumwikoza gute mana eko twari kuri ibyo isemishaneri neko ndagureza example y'abantu bahawe ama financement na page batari kuyahabwa batari kuyihabwa acarugwaruka cyane mu oya umujene ujya ni nkaje inyuma y'imyaka inganzo mbesha ngo ndamujene no umujene ushika kuri gusumba wewe yeye turi mu 20 kutavyumva birisi yaho yari yatasoma imyaka 10 tiza koje navuze 9 na rimwe ubaje yene muri 35 mburenga 2 fye cyasigaje imyaka 2 yo kubavuruga hama muri ico gihe cyo witekanira yego umva je ndongoye ku myaka ya Yesu nicyo yarindiriye Yesu yes 3.3 uno munsi hazindutse hari inkuru idasanzwe ivuga yuko amahera simbizi yakoyemwo umukobwa w'abandi agiye guta umukobwa w'abandi mu kaga amahera yakoyemwo n'amafaranga y'abandi bantu ivuga yuko hari umuntu yaguhaye ivyunguka bishika ku bihumbi 2 n'amajana 5 $5 kugira ngo mukorane umugambi mugabo ntiwakora ivyo mwasezeranye none uno munsi ayo mafaranga niyo wacuja kurongoramo yarimye inkwano niyo yabayemo ivyo bindi baje nta muryango mfise okay umviriza mwe no waje nuko nyene urumva ivy'inkwano ari banga yeah numva inka nakoye zatanze umuryango twebwe mu miryango iwacu nta muntu yikwera wana petit frère muri Canada inkwano ni mama zo zitanga uko uravyumvaga mwene wacu ukwano no gutukisha umuryango wacu peut-être namba neri yabonye yuko na bari kumwe babonye yuko d'abord umva wabivuze sineri sineri nirafitiye ingorane kwa ni naramwazi niyo ngorane gusa nirafise maze kubivuga inshuro nyinshi neri ntako atagize niyo mpamvu arega ni umugore wanje arajago nga umugore wanje ngo ni kimuga ngo ndanuka ngo tukiyakana wari ibintu ngo atazoshobora neri naramwanse ntako atagize urabyumva
Neri tugiye nk'ahantu akeranze ngo tugume ngo majoro ngo ati Neri majoro bitubwane je kanitayire Shora abigize Javure oyabirise uyu ariko biriseri ivyo ni naramwansa ati Neri je sinoguha vraiment atwenda gufata nka kanje uravyumva so rero acha biginzigo akansura heba twese turaviza abantu ba yongeye kandi ravuga mu mico y'ikirundi umukwe n'umuntu w'urupfasoni yubashwe afise icubahiro adapfa kwifata uko abonye imbere yaba mabukwe n'abasebukwe n'abandi ndiko nivugira enjo ivyo yabishize kuri stati ega stati zoje nazo ndaba yarako brose ibi stati yanene umuco y'ikirundi umukwe n'umuntu urupfasoni yubashwe afite icubahiro adapfa kwifata uko abonye imbere y'abamabukwe n'abasebukwe n'abandi ndiko nivuga enjo yazohereza kwa Rosat ari ibintu akora mu kibazo entertainment naho byanse buno buhimbiri nibukorwa imbere y'abamwana burya baramuhaye ariko navyo buvuga kana kamara mazi nabo byari bwari mu gihugu atari comedy none gute none ugashikura inyama nkuko wonye imbere y'abakwe ega bayimpaye kugira ndayige kakaye eka ndakwereka ari umuntu yawuciye neza eka ndabe kuri stati yanje nshira kuri stati yanje urabe stati yanje ari umuntu umugani yawuciye neza ko baravuga ivyo oye uravyumva simbizi kugira nce ngaruka kuri ivyo by'amafaranga iby'amafaranga niturabiheze kugira mumenye ivyo mwana ko nogura connection nshaka kuri stati yanje niyo nkeneye ni yanyuma wanashaka hari umuntu yawuciye neza okay intwari wewe abona yuko ari ubuhimbiri mugabo hajya mu mico y'ikirundi haganagize ubutwari ariko ijya sake bayimpaye ndayigature ko yari gwanje haga musanze nabwirizwa kuyimara kugira umukwe ajya ni wasuma ariko gushikuri eri gwa c'était era urabona wabivuze neza uyu Eric Le Rouge yavuze ati umukwe w'isoni ahambwa abona uno mugani w'ikirundi umukwe w'isoni agira iki ahambwa abona bisigura iki ni kuvuga yuko nimba ufite izo soni zogire uricwa n'inzara ngaho sawa umukwe w'isoni ahambwa abona umugani ugira kabiri aho uza gukura umugeni uhakura inda aho uza gukura umugeni uhakura inda impundu nyinshi kwisi mbizo zase mavumba ku butwari werekanye kwa sobukwe naje wenzo bameze uko unuzi agaciro cy'ibyo nakoze imandwa Eric Le Rouge urabyo yes karegeruke kureba urumva aho kuba ijya sake bari bayinteguriye kugira ndayige kandi nuko nyene byanategerezwa hajya iyo ntayijya nkazana amasoni hajya uravyumva hajya ngerekana amasori bari kumama mbona avuga ati none wewe watubwiye tugutegurira isake ariko ntwahiriye atayishoboye none ubuntu uzoshobora kumusumira ubuntu uzoshobora gusumira koko umuryango voilà udafungura c'est ça yes ariko rero kujya ikinegaretse ko ni mbere ya sobukwe n'amabukwe ni ukafungura kujya anyagamze nabonye ko nari mazi iminsi ngira gym yes kama ikindi naco hariho kujya urumva ijya sake bari bayimpaye kugira ndayige yego urabyo yari gwawe ijya sake yari gwanje nabwirizwa kuyijya kuyikata neza nyene nkayijya neza hamwe bakabona neza yuko nayiriye ahubwo rero gusa ahubwo bimuteye none tudahena amwe nogenda uwagenda ukwawe muhisake kwaneri meze neza ariko sa mubaho bameze oya bo nkaneri wagenda kumukwa hari umuntu buhisake kuri neri kubera iki no nindeja kumukwa
ibyo byose ababajwa nuko abari nyuma yiwe bose bariko ni ntari kariruka n'ibintu byo kurongorwa ariruka ni ntari kariruka n'ibintu nk'ivyo onye ari muri business zunguka z'amatete kumwe n'umuzungu badashaka kumwiruka ngo kiwanye z'amatete oya ari karubaka projet afite projet gitega ari karadutse z'amatete je singize umugambi wa mbere nindi ucuraba ntari karavuga ngo jewe ngo nagize ubukwe ngo mafaranga y'abandi cyambere akwiye kumenya nuko Jina 26 life tubanye neza. Kurako kazi impamvu nambaye 26 life. Amadeni y'abandi nta deni genda kubwiye ate. Nta gushika ino saha. Nta muntu numwe mfite ideni. Urabyumva? Gusa nugutandukanya ideni n'amasezerano ubufitaniye n'umuntu. Muri market ndakunda kubwira imbere yuko tugira ndakunda kubwira yuko jewe umuririmbyi yitwa Alan hamwe n'umuririmbyi yitwa Mutama w'ubuki Easy Boy hari indirimbo basohoye sibyo yitwa Benedata okay genda kuri page yanjye d'abord your brand sibyo harimo n'ijambo ibyunguka mu mavese yabo reka muri no minsi urumva abaririmbyi benshi baragenda barakoresha amajambo yanjye ngenda niremera mwene wacu mwene data n'ubujambo kunda kwikoreshereza mu bintu byawe rero defwa je ndabibyaza umusaruro ndabibyaza ivyunguka manager wa 26 life ari wa managinga ahubwo rero igitangaje none gute je jura yantangaza je wagiye kunyataka jewe avuga ngo yamaye ngo mafaranga sivyo nabonye ama screenshot yagiye ku murongo ikiraneri naje leta ya posting yari kontra kandi ako kazi wanashaka kari yankuho gusa nuko nacenja mu by'urubanza abantu bose je dukorana ivyunguka narababwiye ati mwihangane gato mfise urubanza rundi imbere ndiko ndategura ubu ntabwo ndi stable uravuga mwene wacu sawa ikintu gitangaje rero ningene abantu nka Alvin Smith bari inoti ya 26 life ngo Alvin Smith yaragiye ahabwa amafaranga aragenda mu Buganda za no underground ngaha niki hagiye yose byari kuri charge yande ya 26 life mu nyuma barasene amakontra urabyumva hafuma nanjye naravyemanga mvuga ati nemera yuko hari vyunguka nari naha apana nari nahawe vyakazi uravuga meno wacu me Alvin wewe n'amasezerano yari yaho nyanze nivyanavugwa agenda gukorana collab agenda gusaba collab umuririmbyi yitwa Metu Brown Alvin yasabye collab Alvin agenda gusaba collab Metu Brown araho nyene amasezerano yabo yagiye byace biparangana Alvin acara avuga twanda nabihevye none wewe ko atigeze abivuga ngo bije hanze maka akazi kare yankuru wonumva ko n'aba diaspora sometimes baba batari seri ni giki cyatumye yihuta kubivuga ivyanje no abo ni mumurondera mukamubaza cyangwa mukamurondera nyiri nati mukamubaza impamvu gutejewe uravyumva mubona yuko vyiza ari ukuza kuntobera ibintu ko je nakubwiye urubanza rwanje rwakozwe n'umuryango n'imiryango yahuye imiryango irayaga barahuriza ko yuko bashobora ba mwana ubabita ba mwana biraba ari imiryango ibikoze mbere ushobora gushujanga uvuge yuko amafaranga wampaye yakaze kandi ari yankuru je nayimusiguriye bien Jules namubwiye ati Jules nukuri ako kazi ndakabona kandi uzorabe neza mwino minsi kubera abantu benshi dukorana ivyunguka nacengura ino ball nacengenda muri bankobu natora iyi ball izo franga zake siko kwa ikarte ini iko ma USD kwa madolari uzobona mwino minsi page yanye nda sponsoriza something kenshi cyane bagana bampaye ivyunguka natumikisha ikarte kubera kitavuga ati nta mwanya mfise wo guma partage amafise wo kuvuga amajambo menshi reka link yiwe ndayishire ko kuri nuze kuri page hamwe ndahite ko namba sponsorize mbari $10 nambari 20 nambaranga minga natia sponsorize komseni ya promotion ibiri kirabanda nyigende ibyo byose rero je sinahuri ngene sinumva ingene abantu ni kubera
akarere nselectiona mu gusponsoriza ngira ku barundi kubera bandondera kugira influence ya y'abarundi ndayikoreke ku barundi rero peut-être bo kuri we ntavyo babona yaba ubonye yuko link iri sponsorize mubugira screenshot mukabimurungikira byo bavyiza gusumba kora peut-être bacha yibaza ngo akazi kiyo nikaba ariko karakoko urabyo akazi rero k'indirimbo bene data ya Alan ndemeza neza yuko amafaranga nayakiriye kandi amafaranga wewe yarondera promotion nk'iya Adamu kwa Adamu nako twamukoreye umuti no mu gisagara aramanikwa urabyo eske mwe bamwijije nayo ko zomanikwa mu gisagara canke ibintu anko ntihararengana indirimbo imaze iminsi ngayiso nta nukwezi indirimbo iramara indirimbo yasohotse le 10 avril eske indirimbo yasohotse le 10 avril wovuga yuko wahemukiwe inyuma y'iminsi 10 nimpamvu rero n'aba diaspora rimwe baza bihuta kandi kenshi rero amakontra mwe nayo vraiment rimwe peut-être sinzi umva baba bagiye mu matwi byarigeze no kumba ko kumukuze ndafise mukuze wanje yigeze kuza ngaha asigira imodoka arigira après 3 mois mbona amadossier en fait ibintu mwe nivyo ntibiza biba ari abantu bumvise chiffre vyarabaye kuri black media black media ba big bumvise yuko mu diaspora yampaye amadolari 1000 tante ndanira kaju mu kirahuri urumva yumvise yuko nawe idolari 1000 igase subwa mbere ba diaspora je duhana ibihumbi by'amadolari mu 2019 naha amadolari 1000 ico gihumbi nashaka kurihira itike indege umuntu ya nkuru turayitse sawa umuntu ninde uravyumva yari chance sasa igihumbi ndagihawe yara yakazi Jofe ndafise ukuntu nshobora gutora amafaranga en avance y'ibyo tuzakora imbere bambwiye ati bana babuye tufite na projet ndende mugabo ndonse urgence ndakena amafaranga yihuta kanipiga 1000 bar Mr Mapenzi akazitumana ko ngoziye ko matike nazitumia ni tike ngikira umukobwa nariko ndarungikira umukobwa itike kugira aze kurongogwa aparaze kurongogwa nanje ije muntu maze kuri itike indege umukobwa aze kurongogwa nundi mugabo Mapenzi sasa magaje ndu ara Mgaze nzoja mu ijuru kweli ebana vraiment umvise umutima wanje ngo Idris akwa ndi mbigune yaye sasa Biggie Diodone yumvise ati Jojo aba muri Etats-Unis yara nambrose n'ubu Biggie cyaragendera mubwira ubujambo ntibakwana na Scott none Biggie mani baranyambika ibaramu ubwo nyene kubera bumvise gusa igihumbi rero nubara abantu bumvise 2005 mara hari abantu 2005 wewe ingwaye nuko abameshameye kuresha marché noir yumvise 2005 standard de marché noir kwa jure n'amafaranga maki agara nk'aba Biggie urumva bace baje mu matwi urumva niwe ndakubwira yuko hari abantu bagira inzigo bumvise chiffre nk'ubu dufate ari nk'abantu babonye nk'uru rubanza rwanje ingene rwari rumeze bashagomba kugira inzigo bakacabona ati hari deal yarikira ko hagati ya 26 life na Sema Vumba $2,200 bagaca bamuja mu matwi urabyo mugabo nawe ndabwiye ati mugabo igihe ba Vince Smith bagina inoti ntibakore n'akazi ntawavuze ba Benturo ntawavuze abo sina abantu bari inoti ya 26 life mugabo juminge yuko igihe cyose 26 life twakoranye barigeze kuntuma makaye uribuka affaire igihe Satubi amwa Idredi Rasta 26 life ne yaduhaye amafaranga turagenda turamugurira turamugurira ibirato turamugirira iki turamushumbusha kuba Satubi yaramugiriye bijya bintu babyumva so ibi bintu byose uno munsi rero kuri projet nini y'indirimbo ya promotion y'indirimbo no muri MV y'Alane siho no cyanda mugambanira
yasohoye indirimbo le 10 mfise dote le 19 nsigura ingene vraiment noba concentré na promotion y'umuntu kandi bigize rero ibi nuko rero no munsi bariko baranteranya umva nk'ubu direct ko turakora biko biraja hanze abo no mu 26 live umva subwa mbere jewe for real jewe ikibaki important nakazi no mu 26 live urumva bariko baraduteranya abo nkabaneri baza bapostinga bavuga ibyo bavuga ibiki nibiki sivyo mugabo batazi ibiba biri inyuma yavyo mbwa ikibabaje nuko na Jules yacyafata ama screenshot yose ibyo twayaga gacha bitanga ngabyumva mugabo ico ndico nuko akazi karabandanya kujya nyene koso ni bwa mbere mwambere jengo wayasubwa mbeze nkwaye nabantu kandi je ngene meze iyo mu boss abata kujifanya bya hatari je ndamukansiringa gweta abandanye life wiwe kuko jewe sinumva ko je nungwa nakazi pana mibobotetso niyo mpamvu ivyo 2500 yampaye n'ivyakazi si ivyo kujya nakweretse aho biri muri carte visa ejo hirya ejo tunadiko je vraiment for real uyu hari ibintu by'ubuswa ntagikora nico kintu nyene uvuze inyuma yibi vyose byabaye imanza zawe zose inyuma yo kurongora gusa uri karavuga ivyo nineri ababajwe nuko abonana nakorewe urubanza gwiza ariko ne mupfikineri I don't know nabivuze nese bikugiye nabikubwiye byo dupfananeri rero naramwanse gusa tout simplement naza nezererwa n'abantu bakoze vyiza ahubwo no munsi ntiyari kubona yuko namba ayavuze amajambo menshi umugore wanje nikimuga umugore wanje hari ibintu atazoshobora n'ubwo ngukwaha ngwiki none ntiyanyemeye andi nawe wamukunda namukunze ndamuzi urabyumva namukunze ndamuzi urabyumva hari abantu benshi kandi no kuvuga umuntu ko ari ikimuga kumugana imigana igitusi yes hari abantu benshi babonye bavuga atagenda no bumuga yes abantu benshi babonye iyo post bavuga ati yo mugura simbizi ndikimuga kwa ariko baravuga ati none kuri iki simbizi yo yamukunze kujya nawe wewe ko yankunze ukondi umukobwa yarezwe afite indero aramusumba amashuri neri yabaye amashuri mu 10 cyagenda gukora ikiyaya muri Oman iyo nindi emission ndende yavuye yivye impuzu abesha abantu ngo ari muri Malaysia iyo nindi dossier tuze ico ni kindi kiganiro en fait ibintu mengo ni birebire cyane go ico ni kindi kiganiro ico ni kiganiro cyunguka yes ariko rebo ivyo vyose kumbure kuba maybe amahera bakoresheje mu rubanza arayo kumbure bo bari amahera gise nayakoresheje ariko urubanza umenya yuko twebwe twarakiriwe mugabo twakiriwe ibihwanye n'inkwano twabahaye hari umuntu ushobora gukwa akavuga ati nukuri kw'Imana aba bantu byagenze uravyo twakora urubanza rungano kuko burya inkwano zo zikora urubanza gukora urubanza ni icubahiro ni honneur uravyo hari abantu benshi usanga bavuga bati turindiye gukora urubanza mu nkwano baduhaye yo mwatanze intica ntikize urabibona ingene bakwakira wewe uko wabonye urubanza rwanje inkwano twari twazikwije twari ntikize zari zanarengeje kahubwo zakonga bamashamika agukwe mbe ndakubaze kwanza gato yes amakuru na Divine Light kwanza ni gute abakizo abatu kana kabandi kavuye ingozi wamaze ugashamika reka ntaco tubandanye hamivyo navyo ntaco nukumbure Divine Light kana kimana kana ko kwa mahera ahubwo kwa mahera tene Gamani wewe uyu peti uko na problem wavuye ingozi n'amarugugu yawe ikintu cyambere abonye kizime Bujumbura uzo yagira nayo ubu basigaye bafise groupe itongo abahizi we na Masterend ngo uno musi mugenda mwigamba ngo mwateye ndi Bujumbura ubu nawe uzamutse mu bwa gospel nako ngo ujya Divine Light nawe uramugomoye simbizi ndagusabe ntutume mama shamika inde ntutume nyonone ndakononera iki umunoho mani ivyo ni nyuma ya kamera nivyo bikwiye muri kamera umunoho simnajifunga wavuye rugura ingozi umanutse Bujumbura uje kurondera ubuzima ivyo bintu byo gutera madana urabe iyo diamond yagufashe yego rateba amashami ku munyabujumbura basawa
na Masterinde ngo yarateye inda twayibonye kandi wewe Munyengagara sawa Munyabujumba sawa ubu mwese kumwaje muva Ingozi mwamaze kwigira groupe yanyu yitwa ngo abahizi abo bahize ubuhizi bwabo bagize ngo gutera inda abana bibujumbura bo nibwo buhizi rero ariko Divine Light na wagahoye iki ugera muri zo gospel muri zo ameze neza kandi baza yuko ibintu vyo bekene abakeneye nako biba privé nivyo none ko numva ngo waragiguwewe nico gituma en fait ibintu vyo ujya ibintu vyo biri privé kubwiwe na nyine nibagaca mu rusengero uzokavugira gwe canke urugo rwawe witeze gute amashami kabyiteguriye gute simbizi ko munyahukanishe kwe ntaco ivyonya umuhizi abahizi babita kaje ka groupe kanyu karateza amateka mu gisagara fresh garukire ku rubanza rwawe rero rwabaye ku munsi wa gatanu n'urubanza abantu bashatana umwe yarabitse ariko abantu batangura kubona amafoto mu masaha y'umugoroba 19h 20h kuduga ntibatangura kumenya kandi simbizi yakoze ibintu vyiza yakoze ibintu bizima nta n'umuntu umwe yarabitse hari amasorte menshi yabaye umunyegenda yo bamwe twaragiye gusabire mu mwijenda cyane nyigishwa akanyegenda urumva ibintu byose kinyegenda nyene mwibanga rikomeye cyane amutanonya nibigo ukabona gusa ibintu vyabaye yes bon harimo ibintu vyatangaje abarundi benshi ndetse n'abanyamahanga ingene wambaye imbega warambaye ibirenge biva ko ikintu cyose cari ikirundi kubera iki kirundi kubera iki ibintu vy'ikirundi cyane gose mu gihe simbiza abantu basanzwe bamuzi nko kumengo ni ibintu biri hejuru kubonya ntashobora kubasiya uyo n'ikintu nta bintu biri hejuru byavuga ko nuka je umva nuka ya ngo nambare muzu zitameshe imuzu nimeje kwe nibaza ko nako yakora kuri screen muvugisha ukuri nge nasa simbiza tout simplement urumva genda umuntu ndi jewe simfakinga simba woje ntari kuko iyo ugaragaje kuba utari kenshi wisanga wagiye mu vyifuzo sivyo ivyifuzo navyo buri gihe iyo ugiye mu vyifuzo hari abamwe guhemukirwa urabyumva kosanga ntamugiye ugira ama depression hari abantu benshi babaho mu vyifuzo bagomba kuba mu buzima mu byo bifuza kandi bafise uko bari rero genda umuntu nshimishwa nuko mba nshimishwa n'ivyo mba mfise ndazi kubana n'ico mfise hama Imana ibonye yuko bikenewe yuko nikindi ndagihabwa nibi bibona ati wowe harageze yuko iki ukironka sivyo rero kuri ico cyo kuvuga ati nambare impuzu z'ikirundi niki je ndimenya ndazi uwo ndiwe kwambara imbega bisiguriki kuri simbizi kwambara imbega bisiguriki uzabo je ndi umurundi buri gihe ndonse opportunité ndonse amahigwe yo ndonse amahigwe ikintu yo gukora ikintu sinde yapfusha ubusa jewe uko bigenda kose ndazi neza yuko hari ikintu ndagikoze gitegerezwa kuvugisha abantu benshi gitegereza kurabwa n'abantu gitegereza gushikira abantu benshi reshe ko ntagikoresheje nzobibazwa cyanke n'abana banje bazobibazwa sivyo hariho imanza hari ibintu biba rimwe umuntu avuka rimwe agapfa rimwe twese tuvuka kumwe nta buhinga nta uvuga ati ngo avuka uku abomba uko bigenda kose urubanza nakoze nego nurugira kabiri urubanza ndimwe ntirurahera ko ndacyasigaje rugira kabiri mu manza zine civile na rugira kabiri mu manza zine urumva aro kuvuka urundi rumwe nurubanza rumwe rubandanya okay urundi nurubanza ntabona wowe se n'imanza zikoranya abantu hari imanza zingahe none ko zitatu kuvuka abantu barakorana bakaza ati hari umuntu yaje babagashengera abantu gwa kabiri n'urundimwe kukubaka guhitamwo wo muzo gushinga urugo wo uhitamwo urugo uvuga ati uyu niwe turabyomba kacaba n'undi utazobona wewe uzobusigara biragi uzosigara abantu bamura ivyo we warimye aha twe turi imbuto ivyo dukora navyo nizo twe turi imbuto abyumva ni imbuto iyo eternité bavuga abantu ati babaho ubuzima budahera ubuzima budahera ni ibi turiko turakora twebwe dufata akarorero ntiyabuze n'abantu nkabangahe bamenya tumurundi yambara gute sivyo ko turabona no munsi je d'abord même navuze ko je ndi umuntu nkurikiranwa n'abantu benshi je nta ABCD umuntu nkurikiranwa n'abantu benshi
ngaho yari yarisambaguritse yarigiye naje nkayizura tayari shirajya ku meza mwe murabizi mwese muranyikorako iyo uvuga ati aga televiziyo kanje karakaragiye ucuhamamagara uzi yavuga ati yarabavye yavuga ati simbizi nuri kw'Imana ingu nzamure bagahere bose uko nyene yo abati baguritse simbizi ingo ubu Isaac amaze imiza yikarambye ntako Isaac yagiye hajya bisaba nawe ndamukwege asubira umuntu ibyo rero urumva mugehemba nzi neza yuko iyo ngabire Imana ni ngabire sije navyigize ni Imana yabigize yandemanya ayo maraso yuko ndafise iyo ngabire yuko nshobora je ndiho kubw'abandi bantu none gute hageze ivyanje nanje nokwereka akarorero for real jewe ndumfise amafuti menshi je ndumenya amafuti urabizi amafuti menshi urutipe sabana fiki nizo niza kugaruka mugabo jewe ndakora ikintu kimwe rudende ivyo byose bika kubera ibintu byose nagiye ndakora byari bifise impamvu amafuti yose banyagiritse fisi iyo byaje biva byo ishobora kubigarukako mugabo yageze rero ku kintu mvuga uti iki ni kintu rusaye ko ivyo byose ni ibintu bindabaje personnel ivyo vyibiki ni byanje personnel mugabo ubukwe bivanye n'ingene imico yacu igenda itakara hari ukuntu umengo nibisanzwe ukabona umunsi umujene yambaye ishati yera yambaye imbega kubera burya igihugu cyose gifise amabara yacu ijya noir blanc ijya n'amacouleur y'u Rwanda bijya bambara bagashiramwo amashati ibya ni by'u Rwanda bijya ni by'u Rwanda ni by'u Rwanda bijya ni by'u Rwanda uzurabe no ku maboda ijya noir blanc ni couleur z'u Rwanda ajya amabara jina nambaye niyo mabara y'abarundi kandi apana kwambara ushirika ishati nta nisaha nta kintu na kimwe c'ikizungu gusa ikintu ana mu bisanzwe je no mu rubanza nuko umwanya watubanye muto je burya na mbe bayita gute ijya honga ndore ijya haje honga ya petu ya rudo haje mu bisanzwe haje nuko umwanya watubaye muto agomba turondera amahuba abari ntekeramwo uravyibuka wo twari ku gusa umwanya watubanye muto ko twavuye bavuye kudukora neza muri salo dutevye no kwambara rero usanga tugeze amasaha 17h plus batangiye gutelefona muri ati mwe mugeze rero mu rubanza rwawe habayemo ibintu vyinshi icambere harimo abategetsi batandukanye Gaston Sindimwo ambassadeur na Sagare Muvayo Jean yubaho cyane ari naho yagusabye arona professeur Dorothée yigishije abantu benshi igiswahili abize kaminuza y'u Burundi canke y'Ingozi baramuzi no professeur w'igiswahili ngaho afise ego hama mu rubanza rwawe kandi imeza yari iriko ibinyobwa ndavuga imivinyu mu vyumve neza imeza yari iriko imivinyu ishika ku 8 yose yaramenetse atanimwe barugurura mu vyumve yose yaramenetse yose bibira hasi carimwe d'abord duhere ngaho nyene wiyumvise gute muri we ubonye ibintu bimenetse gusa bari hariya twasenga Imana ati tugusabe Mana biriya bintu biri iremeze iri kwinga ntimeneke amereke inzoga gusinya n'izimeneke gaye enda kubwira ikintu kimwe kiyo kumenya mu bisanzwe twe twagiye gukwa mwijenda sivyo mwijenda hari ibintu nyene ofe turumva hajya rero ari ikintu kimwe hajya impamvu ndakubwira impamvu y'ameza yamenetse Jera cindabibwira n'umugore yari iruhana ambwiye ati urabona rero bibaye umugore yaraheje kumbwira yuko Isake idahari ko nayiriye kuri Predote ine umugore yitwa Ines ati nukuri ko Imana Isake kabatayo jewe no kwarura singenda nguma ati kubera iyi misore nazanye ngaha ibisongerezi byaje kugisake na kindi cyayizanye ni sake kandi hagaze guki warayibonye sake warayibonye bayizanye ikwiriye sasa namubwiye nukuri ko marambwiye ati ngo yangu sake ngo n'umunsi ngo ntayo ibibazo bice biragwira mu eba naho nyene kabisa nukuri kandi isi black namubwiye ati nukuri ko Imana Isake atayo
kubera twebwe mu mico mu migenzo y'iwacu atasake y'umukwe yo isake y'umukwe urumva mu bisanzwe Master End niwe agomba ati ngo sha tudahendanye ati ibintu bwa mbere bikoze mu igenda vugisha uko none ntamanze mu igenda bimaze kujamo dote zo mu igenda ntari mwari bwajemo ntari mwari bwajemo yabaye ya mbere mugabo yabaye mariage nabonye itangaje ni dote si mariage plutôt gukwa mariage bado mariage ni twebwe tuzobaki nimba dote yari imeze kurya babakiriye kurya mbega mwege muzobakira gute daboro kugira abantu bakwakire kurya bivana n'inkwano ikindi yatanze inkwano y'inka zitatu kundo mugisha nagwiza rukundo mugisha na mugwiza ni inka zitatu rukundo nizo yakoye mugisha nizo yakoye Ines na mugwiza wakoye Ines inde inka Ines kaze Ines bamukoye inka zishika kuri zitatu ariko rero tugaruke mu rubanza n'urubanza rwamuretsemo injya muri no misi mitindi vraiment muri no misi goye muri no misi hari inzara ariko umuntu ntarabe n'umuceri akaraba inkoko waraba inkoko gusa inkoko warayoye cyitwa inkoko pani imiceri n'ibisanzwe muri turayirya ariko inkoko mwarabakwe mwari muje kurya inkoko ego gufata ugakwa inka zitatu ego umukobwa yavyariye iwabo bisigura iki bo ico kintu nashaka ndafise umugenzi ndamuramutse hagera agera yego ndamutumye ndambwiye ati muhungu je nzogenda gukwa oya ngujya ngo hayi garahece kumukwa aboma kore ko yavyaye tout simplement bijya nabikoze mu kumutera iteka sivyo ndibaza yuko ibice byinshi kwijana ibice byinshi kwijana vyuko mbayeho no munsi ndabikesha ujya mukobwa abantu benshi ibyo byinshi kwijana kuko ujya mukobwa d'abord twamenyanye ndi mu bihe bitoroshe twamenyanye mu 2020 ni hirya yejo sikera imyaka ine si hirya yejo ku mwama mumbesha abantu ngo ni hirya yejo imyaka ine iraheze urabyo igihe tumenyana nari mpejeje gufata ingingo kuko hari undi mukobwa twari twabanye mu bwana twakundanye tukiri bato sana utwakunye tukiri bato yarampevye bari hanze yagiye hanze kwiga hari muri yampevye mu 2017 imyaka 3 yose wari rindira muri iyo myaka 3 des fois uravuga ati nari naramurindiriye je peut-être ni distance ndakora ibishoboka byose arataha araza mbona umengo haherewe kiturana wana amazi kwa suku urabibona umukobwa turi kumwe n'amazi ya suku mugabo mu nyuma mbona umengo naho nogira effort ngo ibintu bikagenda neza n'abantu ibiziba ushatse gusigura iki kandi ikiziba kugira usubire kugifiltra gisuku amazuko bintu nkara umwanya munini n'amamwaye menshi wofu mutora ibiziba ikiziba ukacifiltra wenyene ugatora utuzitungana kandi utuzitwa dufise agaciro utugarta uziko tuba twakugoye kuronka urabyumvaga bro wafete nuko yari amazi ameze bon hama mu nyuma muri 2020 naciye mfata ingingo yo kuvuga uti pour le moment je me tire ko n'ubundi twari twarabyaranye twarabyaranye ko afite umwana afite imyaka 8 tuzokuza 9 ariko umwana ntiyaje muri dote oya mwabana muri dote ntibaza
nta bana baza muri dote ariko hajya mugisha niho yarari Uwo hariho Mugisha n'uwundi nta wundi mwana ari muri dote Hari na Mugisha. Mugisha nawe yaje mu nyuma urubanza ruheze umwana ujya naza muri dote no mu ijambo sinzi kumvise ijambo si ijambo bavuze ry'umukobwa yavyariye iwabo ni ijambo uzokumve no mu majambo nako uyu mukobwa sinakoye umwana urabyumva kubera umwana wewe ni gwacu sivyo kandi umwana nitaho nitwararika nkora byose urumva wose niba ndamukwa kubera n'umwana wanje ndamugirira byose sasa rero ikintu cyabaye mama Mugisha twagiye kumenyana meje gufata ingingo yo uwo Burundi mvuga ati uyu nta projet narafashe umwanya ukwiye umva kuva 2017 gushika 2020 cyafata ingingo mvuga utuyu ndabona neza yuko ataho turiko turaje bikunda ni hamwe usanga ndiko mana rimaze gutakaza ibintu byinshi sana kuko wowe isezerano giwe nari namubwiye ati wewe genda wige kabisa wige ko dufise umwana uzogaruke waheje ishuri fresh hamunde dushinga urwacu hama uzosanga je nafatishije kandi nibyo nari nafatishije fresh mu byanje naho mu nyuma cya mbe ndamera nku kidogo tu ro so chafata ikingo kusema cyane mwache niho rero mama Mugisha waraza kana mama Mugisha yabanje kurondera umutata baricarana urabimva hamwe no wacu arambwiye ati je numvise histoire yayo ni ibintu bidashoboka yuko mwopfana ko garamubwiye ati nukuri ko Imana jewe sinkimwiyumvamo fresh achamubaza ati none nibaniye nikundanye nawe cyo gutwara cyo byo gutwara te ntangwane genda utore tugenda witore Mugisha carantora arandonga aranyungurura ndagayungurura indirimbo ya Dojo Zane bivuga gute ndakayungurura ntayuze ga Scott vuga twumve rimba twumve ndakayungurura ndakamesa ndakayungurura ndakamesa si hagmimo nani ngo ndakamesa bahitwa ndakamesa ego je no kuri internet urabi niyo nyine ivuga ivyo bintu nyene byakana nyine ukitoreye nyine ukakitagatishiriza avyumva so ikindi kintu ofete urumva bivanye n'uwo wa mbere ngene twari tubanye impamvu navuga ati nuko sinari bwaronka umuntu avuga ati arashobora kumuhamplace ashobora kunkorera nk'ivyo yakora kamezi intumbere ko urazi ko gende mwe mu kajagari rero naronse umu partenaire twa turi kumwe avuga ati nyoka genda uko nukuri ko Imana y'abantu musanga mwese nabagiye kubarunda mu nahangwa ndiko bwese abanyoboka mwese ngo ndabereka ivyo dukora Bravo. Mugabo urumva ari ngene umuntu w'partenaire avuga ati ibi hapana ibi no ko ndibuka igihe tumenyana hari haheze ntuzenya mpejeje gukora campagne makampagne electoral urumva hari bari bangambaniye bandira ivyunguka tu vois man ndi broke kabisa nari broke cyane de bicha bifatana n'uzenya n'ingingo nafashwe ndibuka ingingo ndayifata twasohokanye jewe no mudada n'umwana wonyene turagenda kuri plage mana kintu cyambere bana ngufate nk'ubucuti ngene ubanye na mama Shamika mugasohokana mutari kumwe uravyo haro je ibyo ndabikubwiye yuko je ndi giti cyumye urinze wumva ibintu yangonze ndi giti cyumye c'est-à-dire urumva uwo mudada vraiment sinzi umutima yarafise wariwe vraiment habwo yararinda birateye nubwo yabigira je igiti cyumye uravyo cafata ingingo yo kuvuga uti stop mugarera umva ko si ibintu byari byoroshe abamaze guhemukirwa barabitse abyo mugari umenye yuko igiti cyumye cyahemukiye urumva yarakubise numva nyene ko ingumi yinjiye
abyo Yeah. hama mu nyuma rero nyonje ndo mama mugisha Yeah. abana aranshira rero ku murongo byembye Yeah. arandonga mze baba Mhm. ndibuka ico gihe kubera bivanye nayo vuga ati mena ngomba nitangure rindi life abyo niho nace ntangura cyane gukora kumva nta yindi job nari mfise Yeah. ico gihe ntangura yo gukora cyane kuma nura natangwe ibihe by'ama selfie Yeah. Duza réseaux sociaux les mode selfie ndavuga ati nagomba no kugurisha ama YouTube yanje nibiki byose niranze maisha tu ni ndabindi bintu nkora uri ukabijya biganiro byo mu modoka nagora bujya bunuzenya ko d'abord kwanza mamugisha twamenyanye nka après 5 mois inyuma y'amezi atane mbandaguze kakamburugin abyo ndaguze kaya kamburugin haga nagaguze inyuma y'amezi atane ngo namugisha akamburugin ndagasaza nyuda kamara imyaka ine hama après mu nyuma urumva yaranyankuraje gukora ku ma réseaux sociaux iki kuko yaratahura bikora akazi kandi urumva nanjye ni umuntu nari nkeneye kandi urumva twahu yanasomye igihe duhora niho yanasoma ni gafite licence muri audit et gestion des entreprises afite licence muri ancienne yarize karize urabumva ndo hivyo twafu nama tumenya nuko arapfa kuno munsi aho ufata ingingo yo kubana nawe ariko rero kandi amahera wakoye mugabe ingingo yo gufata yo kubana nawe nayifashe kuva kera yego ingingo rero kurumva mu bisanzwe hajya hari n'ikindi kintu mugabe ibyo ni ibintu biri detail birebire nibaza n'iganze tuzokora mare inyuma ya mariage ubu yari ibintu ashobora kuvuga ni byinshi hasi urumva ni ibintu birebire cyane ko twavanye kure